ndabahaye ikaze inshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM y'Ugwaruka iradiyo isamiranira kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu koma amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse Radio Peace FM y'Ugwaruka turi kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye akabandi ni ashamikiye kuri zino ngingo nkuru umuhari ugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto Red Tabara waramenyesheje abarundi n'amakungu bicishije mu itangazo ko uheruka kugandagura abasirikare b'u Burundi 45 harimo n'intwazangabo y'ipeti rya Lieutenant Colonel nayo abanyuruzwa babandanya kwiyongera mu gihe himirije amatora bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bakabona ko abanyagihugu ubwabo bakwiye kwigwanira mu kwanka ko hagira usubira kunyuruzwa barorera nayo abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye by'aka karere baributse ababo mu bwoko bw'abatutsi bagandaguwe bazira uko bavutse inyuma y'urupfu rw'umuhisi Melchior Ndadaye amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Jevia Tortori aragira mu ngira ndayabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Chanel ntiharirizwa mu buhinga bw'ivyuma tubahaye ikaze Radio Peace FM. Leta mvyeyi yo ivuga yuko abanye ngaho nzosubire kujana kibuza ndio jambo ngaho mu matwi wanje leta mvyeyi wewe nkoko wowe ufise so akwima indya ufise so akwima byose ufise so akwima ishuri wakatuvuga ngo n'umuvyeyi tamvyeyi kumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu none wowe sinzi kuvuga ugwa rigo mwana genda kubwira gajo kiriwe sinzi kuvuga ugwa rigo ije ngo ndavuga nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitare samvye leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha ngo bayishigikire amakuru tuyahere mu bijanye n'umutekano kuri uyu wa 26 gitugutu umwaka wa 2024 umuhari ugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto Red Tabara wavuze ko abasirikare b'u Burundi hamwe nabo bafatanije bashika kuri 45 basize ubuzima mu gihe bariko baratana mu mitwe Red Tabara ikavuga ko muri abo bishwe harimo n'intwazangabo y'u Burundi isanzwe ari cegera c'utwara abasirikare batwawe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni mu gihe leta y'u Burundi yo ivyita kwidigadiga ibintu tubibaze Odasi Kaburu byose biri mu itangazo uwo muhari uvuga ko uzogwana kugeza leta ya CNDD-FDD itembagajwe canke hakaba ukuganira mu ntumbero yo gutegura amatora yitabiriwe n'imigambwe yose ryashizwe ahabona kwigenekerezo rya 26 gitugutu umwaka wa 2024 aho bavuga ko leta y'u Burundi ibandanya kwahombera abasirikare ugwaruka rw'imbonera kure hamwe n'abandi bose bafatanya mu gihe bavuga ko bariko barahiga umuhari Red Tabara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na Patrick Nahimana asanzwe avugira uwo muhari wiyemeje guhabuza igihugu nkuko babivuga ahanini bagaruka cyane kuri ico gitero bavuga ko cari gihambaye cabereye ahitwa muri zone itombwe Kaberukwa Gumiyano na Ibaciro. Red Tabara ivuga ko abasirikare barenga 30 bakomeretse bikomeye aho baciye batwagwa kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu gace kitwa Rwantanamo. Ikindi abo barwanyi bavuga nuko mu bahasize ubuzima harimo umusirikare w'ipete rikomeye rya Lieutenant Colonel azwi ku mazina ya Nyandwi Simoni wo mu ikambi ya Mabanda mu ntara ya Makamba ni mu bumanuko bw'u Burundi. Iyo ntwaza
Ntwazangabo ikaba ari n'icegera c'ubutwara abasirikare ba leta y'u Burundi barungitswe muri Kivu y'ubumanuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iryo tangazo nyene Red Tabara ivuga ko ibabazwa n'inzirakarengane z'abasirikare ba leta y'u Burundi baguma bahasiga ubuzima, gutyo bagahamagarira leta ya Ndayishimiye n'igisirikare c'u Burundi kutabandanya batakaza umwanya mu kubashora kuri songoye, kuko urugamba biyemeje bazoruhuka ari uko barutsinze, nk'uko Nahimana akunda no kubivuga akeshi mu matangazo asohora. Ico bikoze leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza ntibavuga ko uwo mugwi utabaho, ahubwo bavuga ko ivyashikirijwe na Red Tabara ari ukwidigadiga ko ahubwo bariko bariyitirira intsinzi itari yabo, kandi ko ivyo bashikirije muri iryo tangazo ari ukwihumuriza ku bijanye n'ivyabereye Itombwe na Mwega. Agasozera avuga ko Red Tabara yasohoye iryo tangazo bagamije izindi nyungu kugira baronke ababahurumbira, kandi ko igisirikare c'u Burundi ko kizama gikoresha ubunyamwuga bwinshi gushika bashitse ku ntumbero bihaye yo komora Red Tabara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu gusozera iryo tangazo Patrick Nahimana yateko umukono avuga ko Red Tabara yemeza ko batazupfa boroheje na gato canke ngo badohoke mu rugamba rwo gutembagaza intwaro ya CNDD FDD mu gihe itokwemera kuganira nabo batavuga rumwe mu kwicara ku meza ngo bumvikane uko ivy'igihugu vyotunganywa biciye mu biganiro birimo umuco, ugushaka kandi birimo bose, kugira ngo hategurwe amatora arimo imigambwe yose, ukwishira no kwizana hamwe n'umuco ntangere. Odasi Kaburo urakenuye ndakumenyeshe ko kwigenekerezo rya 26 nyene gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 naho abarundi bari mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko baributse abanyagihugu bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1993 bazira ko ari abatutsi igihe umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yarahejeje kugandagurwa. Bamwe mu babuze ababo baganiriye na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka bavuga ko bibuka babo kandi bifuza ubutungane. Kurikira umwe muri bo. No munsi wo kwibuka abatutsi bacu bazize ihonyabwoko byabaye mu 1993 nyuma y'igandagurwa rya Ndadaye Melchior. Mu gihugu cyose habaye amahano tutari bwigere tubona yo guhonya abantu mwahora mubana, bahora ari inshuti, ari abagenzi, tubyuka ari imipanga, imisozi isha iki. Uyu munsi rero twafasha akakanya kugira twibuke abo bazize igihonyabwoko, bazize uko bavutse mu gihugu cyose cy'u Burundi. Niyo mpamvu mubona turaha murakoze kwibuka. Nja numva nk'abahinga cyane cyane b'indwara zo mu mutwe n'ibindi, kubura umuntu atagwaye cyangwa agira impanuka ukamubura no mu buryo budasobanutse, ntunamushingure, ntugandare, usigarana agahinda ndetse na nyuma nawe waruzi ngo wararokotse ugasanga wagize uburwayi bwo mu mutwe ku nkurikizi z'uko utari kwibuka. Ariko iyo tubibutse urahura n'abandi musanga ibibazo mukaganira, iyo muganiriye urumva ko umutima uruhutse, ukabona ko atari wowe wenyene, hari n'abandi byakubaye ko nabo byababaye. Abajijwe kwihonya bwoko ryabo mu bwoko bw'abahutu ryabaye mu mwaka w'igihumbi 1972 avuga ko ubwo bwicanyi atokwemeza ko ari ihonya bwoko kuko ivyo bigenwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. N'ubunyene tumwumvirize. Ivyo leta ihari ubu iriko iravuga ku vyabaye 72 mu 72 habaye ubwicanyi. Ntitwovuga ngo ni ihonyabwoko canke si ihonyabwoko kuko nta matohoza twe twagize, kuko ihonyabwoko ryemezwa na ONU. Niyo mpamvu natwebwe turiko tuvuga ivy'93 kuko ONU yarashizeho enquête, komisiyo ya ONU. Iyo enquête iragaragaza ko mu Burundi habaye ihonyabwoko ry'abatutsi mu 1993. Ivyo bariko baravuga rero vyo mu 72 nta byinshi no bivuga ko kuko nta enquête yabaye yemewe ku rwego rw'isi yemeza amahonyabwoko.
nibakora iyo enquete bakabona ibyo bavuga ari byo ibyo twe ntacyo bidutwara urabona ko umuntu batera arakahe kandi n'abagize amahirwe yo kurokoka 93 benshi bagorewe mu makambi y'impunzi gushika uno munsi ntibarashobora gusubira mu byabo nta n'uwagwanako bari kwicwa n'inzara n'ingwara nta muntu abitayeho murabizi ibintu byo mu nkambi y'impunzi abo ndiko ndavuga bari mu Burundi icyo nobabwira nuko boguma bihanganye nyene kuko n'abari bagize amahirwe bakarokoka murabona ibihitiye muri iyi minsi 2015 barabarengeye kabagifite ingufu n'ubundi baratora kamwe nkuko babivuga ngo nifu y'imijera ubu hasigaye nyene abakecuru nibihangane nyene bakomeza umutima baganire baremeshanye nayo ubundi nta nico nobabwira ngo basaba ubutegetsi kuko bari mu bibazo hanyuma ikindi naco kubari nyuma y'igihugu ico kubasaba nuko barengera ibibatandukanye bakaharanira iyo enquete komisiyo ya Nations Unies yagize ko ababikoze bahanwe kuko komisiyo yarabigaragaje habuze abantu basaba ko ubutungane bukora habe justice abiciwa babatunganirize ababikoze nabo bahanwe nico nosaba yuko twese twoje hamwe tugavuga tugasemerera aho bishoboka kugira abakoze igihonyabwoko bahanwe n'ubutungane uwo akaba ari umwe mu barundi babuze ababo baganiriye na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka inyuma yaho uwahora atwara iperereza mu ntara ya Cibitoki akomborewe muri ayo mabanga iyo ntara yarahawe uwundi atwara ubwo rwego abamuzi bavuga yuko nawe nyene yamamaye mu gukora amabi yo gutoteza abantu atacizere bafise ko intara ya Cibitoki igiye kugira agahengwe byinshi kuri inkuru na Albert Maheki uwo aherutse kugenwa mu mabanga yo gutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke hazwi ku mazina ya Jean de Dieu Ndayizeye akaba yasubiriye Colonel Felix Havyarimana yaheruka gususuruswa muri ayo mabanga aho byavuze ko yoba yagirijwe kwaka igiturire umudandaza w'inzahabu w'umwishikira mu banki nkuru y'igihugu BRB iyo mvukira y'intara ya Karuzi hagenywe kurongora iyo ntara ya Cibitoke ku rwego rw'iperereza mu gihe yahora hari icegera cyo twara iperereza nyene mu gisagara ca Bujumbura igisagara giteruri ya mbere mu byo kunyuruza abanyagihugu bakagenda amazima yongo aho imiryango irindira babo amaso agahera mu nzira amakuru avugwa kuri uwo mutegetsi mushasha w'igendereza mu ntara ya Cibitoke nuko Jean de Dieu Ndayizeye kuva akiri mu mashure ya kaminuza yamye akorera urwego rw'iperereza aho mbere ngo yinjiye no mugambo wa MSD bakamufata nk'umunywanyi yamara yagiye kubaneka mu ikoti y'iperereza ry'u Burundi abanywanyi b'uwo mugambwe barahonera mu iperereza kubera ari we yabadodobereje nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha Jean de Dieu Ndayizeye hambavu yo kuba mu byo kunyuruza abantu ngo aravugwa no mu busuma bukabije bw'amafaranga aho nk'abavunja yo mu gisagara ca Bujumbura ariwe nka benshi yabatekeje ababikurikiranira hafi bavuga ko kuva mu mwaka wa 2019 intara ya Cibitoke mu rwego rw'iperereza yamihabwa bakatamanikirwa mu bwicanyi no gutoteza abanyagihugu bakavuga ko n'ubu hatacizere kiyubahirizwa y'agateka ka muntu bagiye kubona nubwo biruko abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bo basaba uwo mutegetsi mushasha guhindura ingendo yahorana mu gisagara ca Bujumbura yo kunyuruza abantu no kubatoteza yamara ngo yubahirize agateka ka bose. Albert Maheke urakenuye muri politike naho haraheze imisi hirya no hino mu gihugu havugwa abantu banyuruzwa n'iperereza abeshi muri bo akaba arabadashikiye ko CNDD-FDD usubira gutsinda amatora ibi bigashikira abatavuga rumwe na leta ari kuboho hakaba harimo n'imbonerakure zo muri uyo mugambwe uri ku butegetsi nazo zinyuruzwa Karangwa Joe Philibert yabishikirije Radio Peace FM uyu wa gatandatu akabona ko ari abanyagihugu ubwabo bo guhaguruka bakanka ayo mabi mu kwigwanira inkuru ndende na Claudine Ndayishimiye
hari igenekerezo rya 14 gitugutu umwaka 2024 muri zone Nyakabiga aho umunyagihugu yanyurujwe n'umuduga ufise ibiyo bitaboneka afatwa kuwe mu bantu mugabo bose bagira ubwoba kuko babonye uwo yafashwe nabi mu bamufashe hakaba harimwo uwambaye umwambaro w'igipolisi. Abanyagihugu barakomye indura kimuhagurukana naho ataco bashoboye gukiza barasemereye mugabo bivyimfa gusa kuko uwo muduga waciye uhaguruka n'inguvu nyinshi werekeza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo munyagihugu akaba atigeze amenyekana umwirondoro wiwe gushika n'uyu munsi. Ahandi hanyuje umunyagihugu ni muri komine Mutimbuzi aho haje umuduga wo mu bwoko bwa Probox, abari muri wo bambaye igisivile bamuyoreye muri uwo muduga mugabo abanyagihugu bari bahari barasemereye baranka ko bamutwara ariko guca bamuhenurira hasi arokoka gutyo. Amakuru twarose yemeza ko uwo munyagihugu yarari mu rugendo agana i Bujumbura. Urugendo yariko ico gihe rukaba rutabandanije kuko abanyagihugu baho nyene baciye bamucumbikira bikavuga ko atanu wamenye ukuntu yahavuye. Ivyo Philbert Karangwa arongoye JPCFM ijiju gwaruka asaba ko abanyagihugu bakwiye ko bafatana mu nda mu ntumbero yo kwigwanira kuko banyuruza umubanyejo bakanyuruzanye n'urugo. Kubwiwe mu gihe abanyagihugu boza baratabarana gutyo hogera n'igihe iperereza ribona ko abitagikunda. Ivyo Philbert akabona ko nabo boca mu ryahumye bagatwara umunyagihugu bakwiye guca bakurikira uwo muduga bakamenya aho umutwaye gutyo bikoroha gutabariza hazwi umuduga wa mutwaye wariwe. Ibi akaba bivuze inyuma yaho haguma havugwa abanyagihugu banyuruzwa n'iperereza bagaca batogwa ari biziga. Ndayishimiye Claudine nawe ndagukengurukire mu gusozera y'amakuru. Impunzi zo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barabangamiwe n'ikibazo cyo kubura ibisakazo mu gihe imvura iri kiragwa ari nyinshi. Abavyeyi bavuga ko iyo imvura ikuvye baca barara ntibuca kuko ngo iyo iguye biba ngombwa ko bazibirisha ibikoresho vyo mu nzu mu gukinga amavano kugira ngo ibivu ntibibasange mu nzu. Aho ni mu gihe haherutse gukorwa isuzumwa ry'intonde kubazohabwa ibisakazo. Ivyo impunzi zifata nko kubasamaza. Metusera Ntuyituke arakomeza ni inkuru. Nkuko bishikirizwa na bamwe muri izo mpunzi ngo ikibazo cy'ibura ry'amahema cyabaye akananira abahinga mu ikambi hakaba hashize imyaka irenga 5 canke imfashanyo y'itangwa ry'amahema ribaye ngo indongozi zikaba zidasiba gusemerera kubw'ico kibazo. Aho ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR yifadikanije n'ishirahamwe nshingwa bikorwa AIDS bakoresheje inama zirenga 3 zatera ibyizigira impunzi ariko ntaco zigeze zivamwo. Ubwamwe mu bavyeyi twaganiriye batubwiye ko iyo imvura iguye basohora amasahani, amasafuriya, indobo ndetse n'amabase bakabisanzaza mu nzu kugira ngo bakinge ikibazo cyo kuzana urutaka mu nzu. Vyerekeranye n'intonde ziherutse gusohorwa n'ishirahamwe rya AIDS wabatari bake ntibashoboye kwibona ku ntonde ko bagasaba igisata cya leta ya Kongo cita ku mutekano w'impunzi ari naco gitunganya ubuzima bw'ikambi CNR ko ryohimiriza amashirahamwe abijejwe gushira mu ngiro umugambi wo gutanga amahema buri nzu muri iyo kambi. Tubibutse ko amazu arenga 400 mu ikambi y'impunzi ya Rusenda yarabomotse ahitanywe n'imvura z'ibihuhusi kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 5 muri uyu mwaka. Aho twamenyesha kandi ko amashirahamwe yose akorera muri iyo kambi asa n'ayatari kwita cyane kuri iki kibazo uretse ko bose bari mu bikorwa byo gutunganya ihungura ry'impunzi. Metusera Ntuyituke ndagukengurukire. Ni no kwiyo nkuru ivugwa muri Kongo y'impunzi zibangamiwe n'imvura hatabisakazo zifise dusozereye ko amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Nshimire Uganda rwacu rwayatorokanije ntibagiye Chanel Naririzwa yariko anafasha mu buhinga bw'ivyuma nayo Jiwe via Tortori aragira Mungu nariko ndabashikiriza Duhani Sango ku munsi w'ejo naga hwane.